reka gukunda amashengero y'abandi kuruta ukunda ishengero ry'iwawe, reka gukunda abakristo b'abandi kuruta uko ukunda abakristo bawe. Nezererwa ivyo ufise, reka gukunda ivy'abandi. Ego nivyo binezererwa, mugabo ivy'abandi ntubirutishe ivy'iwawe. Benshi uko niko batakaje impwemu y'akarenzo, benshi niko batakaje ico no kwita umuriro. Ndazi benshi byanateje n'ibibazo vyinshi cyane, ugasanga umugabo ariko arabwira umugore wiwe ngo wewe nturi mwiza nka naka, raba naka umugore afise ukungena amezi, harabegwa. Nimba ukeneye ko abegwa, mugurira impuzu abegwe. Nimba ukeneye ko asa neza, bigiremo uruhara. Nezererwa ivyo ufise nk'umuhereze. Kumwizigwa ku bintu bitoya nukunezererwa ivyo ufise. Gato karakura. Hari igihe bitari bimeze uko bimeze uyu munsi, hari igihe tutashobora gukora uko turiko turakora uyu munsi, mugabo itsadushoboze gushika aho tugeze uyu munsi, twagiye tunezerwa intambwe yose Imana igenda iduteza. Hano bica bisobanura kandi yuko kutanezererwa Imana iriko iraguha no gusuzugura Imana yabiguhaye. Ndasubiramo kandi kutanezererwa aho ugeze, aho Imana ikugejeje no gusuzugura Imana ikugejeje aho hantu. Nta muntu numwe asimba ama etape. Umuherezi abwirizwa kwitoza kuba umwizigigwa ku bintu bitoya. Ube umwizigigwa ku bintu bito, kuko bito biracika binini, bito birakura birashika ahandi hantu. Turabaye kaze nshuti bakunzi bacu mu kiganiro ibango ry'ubuherezi, aho tugiye kandi gusura kandi gusangira amajambo y'Imana tubwira ibijanye n'ibango ry'ubuherezi. Ikiganiro twashizeho ku ruyo muntu wese Imana ico ihamagarira ubuzima bwiwiwe. Uyu muntu wese afise umuhamagaro w'Imana ku buzima bwiwiwe. Urazi birababaje cyane kubona uyu munsi benshi bahamagagwa muri iri bango ry'ubuherezi batari ko baragenda baronka ubutoza canke mentorship kubijanye nico Imana igenda ihamagarira ubuzima bwabo. Rero benshi bakikomporta kutariko, abandi kumuri bagakora amakosa kubera kutamenya. Hariho yigeze kumwira ngo niko narinzi ko bikogwa, ariko nza gusanga ivyo yamenye ni kwari ukuri, ivyo yamenye ntabwo vyari ibintu vyiza. Ariko ntigeze aronka umuntu abimubwira, umuntu abimumenyesha. Wewe yakuze abibona ku bandi bantu, hanyuma nawe aja ko arabikora, ariko aza gusanga ivyo ariko arakora ntabwo ari vyo na gatoya. Hari ikintu kimushaka gutangura kuvuga nkikiringa nyene nkigira intangamara kubijanye n'ivyo tugiye gusangira uyu munsi mu bijanye n'ibango ry'ubuherezi. Ibango ry'ubuherezi ni ibango ryagutse cyane gose. Ibango ry'ubuherezi muri bimwe nuvuga birigize harimwo kumva ijwi ry'Imana, kumva ico Imana iriko iravuga. Samuel yitaba muri uyu muhamagaro w'ibango ry'ubuherezi, yumvise Imana ivugana na biritubira ngo ico ijambo ry'Imana ryari imboneka rimwe. Ijambo ry'Imana ukwerekwa ndetse no guhishurirwa ryari imboneka rimwe. Ico gihe hari igihe c'ubuherezi bw'umugabo yitwa Eli. Twitegereje ubuherezi bwiwiwe bwabaye ubuherezi by'ukuri bwagiye butitwara neza. Bivuga ngo Eli yarashaje, ngo bwari ubuherezi bushaje. Mugabo kandi ubuherezi bushobora gusaza mu buryo bw'uko bugenda burushiriza kugira ama experience, canke ni kuvuga ngo afise experience nyinshi cyane gose. Mugabo yagiye yitondera ivyagezwe vy'Imana, yagiye yubaha Imana mu buryo bwose, mu nzira zose. Ariko tubona Eli ubuherezi bwiwe bwaranzwe n'ivyaha vyagiye bikorwa n'abana biwe, kuko Eli ntiyatojeje abana biwe ibijanye n'ivy'ubuherezi. Eli ntiyabayeho ari umuntu wo kubwira abamukomotse ko canke abazomusubirira ibijanye n'ivyitondegwa mu bijanye ibango ry'ubuherezi. Abana ba Eli bakora ivyoraho adashima na gatoya. Ivyo bituma Imana iza guhana inzu ya Eli. Ivyo twabibonye mu gihe giheza twako turasangira ijambo ry'Imana muri kino gano nyene ibango ry'ubuherezi. Ariko mu biganiro vyaheze ukungene Imana ikarira cyane abaherezi batatojeje neza abana babo ibijanye n'ivy'ubuherezi. Rero ubuherezi ni ikintu gikomeye cyane gose abana b'Imana tubwiza gutahura, abana b'Imana tubwirizwa kumenya, kuko mu vyo duhamagarirwa abana b'Imana harimwo kuba abaherezi. Ikintu ndashaka ko tucumba kugira ngo tumenye ukungene dukorera Imana, tumenye ukungene twigenza mu bijanye n'ibango ry'ubuherezi. Biritubwira ngo Samuel Imana imuhamagara mu gihe ijambo ry'Imana sigaye ari imboneka rimwe, atakwerekwa ku gihari. Iyo mu buherezi ivyo kwerekwa uburongozi buvuye ku Mana bisigaye ari imboneka rimwe, ni danger ikomeye cyane ku bijanye n'ibango ry'ubuherezi. Iki nico
uyu munsi nifuje gusangira namwe abakunzi bacu kugira ngo mwumve neza ko ku muntu wese arabwa n'ibijanye n'iby'ubuherezi ubiza kwama igice uriko uritondera ibijanye no kumva Imana. Iyo utariko urumva Imana umenye neza yuko biroroha cyane ko ushobora kwihenda, biroroha cyane ko ushobora gukora ivyo uhoraho adashaka, biroroha cyane ko ushobora kwihenda mu byo uriko urakora vyose. Ariko turabona neza yuko Samweli Imana yaraje iravugana nawe, yaraje iramuhamagara, iramubwira ivyo abwirizwa kumenya vyose. Ariko ikintu cyane arine uyu munsi nzana guhagarara ko cyane gose aho tubona Imana iza ikavuga dusomye Samweli wa mbere gice 2 ku murongo wa 35 haravuga ngo maze azokwihagurukiriza umuherezi umwizigigwa, umuntu azokora nk'ivyari mu mutima wiwe no mu vyiyumviro byiwe, kandi azomubakira inzu izokwamaho, nawe azogendanira uwo yimikishije amavuta. Uyu munsi akuvuga kubijanye n'ubwizigigwa bwo mu buherezi. Ubwizigigwa mu buherezi nico uyu munsi tugiye gusangira, nico uyu munsi tugiye kurabira hamwe. Ubwizigigwa mu buherezi, kuba umuherezi ni kimwe, mugabo kuba umwizigigwa nk'umuherezi ni kindi kintu kindi kandi gikomeye cyane ngose. Ubuherezi bwubakiye ku bwizigigwa, birivuze ngo azokwihagurukiza umuherezi w'umwizigigwa. Icambere kizoranga umuherezi Imana izo bigiye guhagurutsa nuko ari umwizigigwa. Wewe uriko uranyumviriza, wewe uriko urankurikirana, mbega uri umuherezi. Umunsi tugiye kuvuga ingezo zitatu z'ubuherezi Imana ikeneye ku buzima bw'umuherezi. Nico kiganiro uyu munsi tugiye kubamwo, nico kiganiro uyu munsi tugiye kubasangiza. Ubuherezi bubiza kurangwa n'ubwizigwa, ariko hari ingezo zitatu zibiza kuranga umuherezi wese Imana ihamagara canke Imana yahamagaye. Icambere tugiye kurabira hamwe, igihe cyose Imana ihamagara umuherezi, igihe cyose Imana yihagurukiriza yitoraniriza umuherezi, hariho ubwizigigwa Imana itegerezwa kumuronderako. Nico nita ubwizigigwa mu bintu bito. Yesu arabivuze, aravuga ngo wabaye umwizigigwa kuri bike, wabaye umwizigigwa kuri bike azoba n'umwizigwa canke azogigwa umwizigigwa no kubikomeye. Mani majambo, Imana itangura kudutesta mu bijanye n'ibintu bito. Uyu munsi tugomba turabire hamwe ibijanye no kwizigigwa mu bintu bito. Ego nivyo womengo ni ibintu ataco bivuze, womengo ni ibintu ataco bitwaye, mugabo ni kintu gikomeye cyane gose kuba umwizigigwa ku bintu bito. Amajambo y'Imana ivuje ko uyu munsi turabira hamwe, reka tuyarabira hamwe mu gitabo cya Samweli wa mbere igice cya 17 turasoma duhereye ku murongo wa 20 cyangwa tusome uyu murongo wa 20 gusa. Nuko Dawidi akoroka kare asigana intama uzimurabira, ahitana ivyo bintu aragenda nkuko Isayi yamubariye kira. Ashikira aho baraza imikogoti intambara, ahura n'ingabo zigiye gutonda urugamba zirahira ubutore. Dawidi yakoze iki? Yasigiye intama uzimurabira. Dawidi turazi ko igikogwa yakora imbere yuko aba umwami yari umwungere w'intama, yaraba intama zase Isayi. Ariko turabona neza ko Dawidi yabaye umwizigigwa mu vyo yari yajejwe, ugeranije n'ivyo Imana yateguriye ubuzima bwiwiwe. Turabona neza ko Dawidi yatanguriye ku bintu bito, yatanguriye ku bintu bitagaragara ko ari ibintu binini, kuragira intama. Se aramutuma aramubwira akira ibi byo kurya, ugende urabe abo muvukana. Abo bavukana na Dawidi bari abasirikare mu gisirikare ca Sawuli umwami. Biritubwiye ngo nuko Dawidi akoroka kare mu gatondo, afata za ntama aziha umuntu azimurabira, maze agenda kuraba abo bavukana se yari yamutumyeko. Dawidi ntiyataye intama zase mu gahinga. Dawidi yari gushobora kuvuga ngo izi ntama papa yantumye n'ivyo, reka nje gukora ivyo yantumye. Kandi urumva nk'umwana muto Dawidi arumva kene kuraba bijanye n'ivy'intambara, wamengo ni ibintu nyene biryoshe kuri we. Mugabo yaramenye neza ati mbega za ntama sanzwe ndaba biza kugenda gute, azisigira umuntu
azimurabira. Iki kiranyigisha ubwizigirwa ku bintu bito. Umuherezi abiza kuba umwizigirwa ubwa mbere na mbere ku bintu bito. Abantu benshi bumva umengo boba bizigirwa bajejwe ibintu binini canke bari mu bintu binini, ariko ubwizigirwa bw'ibintu binini butangura kuba umwizigirwa ku bintu bitoya. Hari abaherezi benshi batigeze bagira mu bikomeye kubera ko barananiwe no kuba abizigirwa ku bintu bito. Bijya bitoya bariko barakuzeza. Kumbure mu ishengero ibikorwa ufise nibitowe, mbega uri umwizigirwa ku kazi, kumbure ntibaraguha kurongora abandi aho uba umushefu w'abandi, mbega uri umwizigirwa muri ivyo bitoya baguhaye. Hariho abantu iyo bagerageza gukora ibintu babikora baravye inyungu zabo gusa. Ngoma mvuge ikintu kandi bifuza ko umuntu wese acuma neza kugira ngo gifashe ubuzima bwiwe. Igihe cyose ukeneye kuzamugwa n'Imana mu bijanye n'ivy'ubuherezi, nuko muri bijya bitoya bariko barakuzeza uba umwizigirwa ukabikora nkaho ari ibintu vyiwa, ukabibabara nkaho ari ibintu vyiwa. Dufise abaherezi batababara ibintu bahawe n'Imana nkaho ari ivyawe. Bumva umengo bariko bakorera umuntu, ariko Paul yavuze ikintu gikomeye ngo n'abakozi bo mu nzu nabo bamenye neza yuko babiza kunezeza bashebuja babo nkuko banezereza shobuja wabo wo mwijuru. Mani majambo ntimone umuntu urya muri ko murakorera urya azobahemba, ariko umuntu wese ntafata igikorwa cyose ariko arakora ko ariko agikorera Imana. Ibi bizotuma byinshi bihinduka, bizotuma hagaragara akarenzo mu byo umuntu aba ariko arakora vyose. Iyo ikintu ubugikoze nkaho ari ciwawe. Hari abantu mu gukora ibintu babikora nkuko nyene babihawe, ariko batari ko barisusiya, batari ko bararaba nyene vyo, ariko bakabikora nkaho umengo nyene ni kugira ngo baheze ibwirizwa. Ariko ubuherezi bubwiza kugaragarira muri ubu bwizigirwa bw'ibintu bito, aho nubwo cyo ugaragara umengo ni ikintu gitoye mugabo ugifata nkagwa, ico gikorwa ufise gifate nkagwa kuri uyu, ariko nk'akarorero ari nyuma ya kamera ariko aramfilima abifate nkagwiwe, igano yumve ko nivyiwiwe, ivyo ariko arakora nivyiwiwe, abiyo bari nkubabara ibintu vyiwiwe. Iki ni ikintu gikomeye cyane gose, kubera ko benshi bagera ahantu bakumva umengo nivyo abandi ibi birakwiye, bakumva nyene bo bikora uko nyene bo bavyumva. Mugabo ikintu cyose gikore nkaho ari ciwawe, gikore nkaho uri kurakorera sobuja wawe wo mwijuru. Dawidi intama ntiyazitaye mu gahinga. Dawidi intama yarumye umuntu azimurabira, kandi azi neza yuko nubwo bibirita bitubwira ntiyapfuye gutora umuntu wari wese, yarumye umuntu afite umutima nkubi wiwe. Mwari muzi ko Dawidi igihe yagenda kwa Sawuli, ijambo ry'Imana twereka kungene Sawuli yakekeranije ico Dawidi yarakekeranije. Dawidi avuga ati vyukuri uyu mwana w'imyaka 17 hari ico yoshora kumara imbere kiriya kigatanya c'Umufilistiya kimenyene intambara cagwanye kuva mu buto bwacu. Dawidi ari ikintu yavuze. Dawidi yavuze ngo mwami, iyo ndagiye intama za papa hahora haza idubu, hahora haza intambwe. Birivuga ngo Dawidi abwira Sawuli ati iyo idubu ije igatwara umwagazi w'intama ndayiruka ko nkayija inyuma. Dawidi navuga ngo yawutwaye, ndaza kubibwira papa, araza kuvyumva, araza kunezerwa yuko je watacu nabaye, ariko uwo mwagazi wagiye. Dawidi yategerezwa kwirasubira yuko igitigiri yajanye arico gitigiri aza gutahana. Ikintu mucumbe neza, igitigiri yajanye yateza kwirasira ko arico gitigiri ategerezwa kugarukana. Cyo tuma yemera kuhiska akagenda inyuma y'iyo dubu, inyuma y'iyo ntambwe bakagwana. Nubwo biriya itabitubwira, ariko muri makomantere barabivuga. Dawidi yarafise inkovu, yarafise amasikatrice. Dawidi yarafise ahantu izo dubu zamutabagura, izo ntambwe zamutabagura, yarafise ahantu yakomeretse. Mugabo yakomereka azireki, yakomereka azira intama zase. Ivyo vyose Imana ibiravye kungene Dawidi yemera gupfira, yemera kuriska ubuzima bwiwe kubera intama, ibitungwa. Mu vyumve neza, ibitungwa akemera akabigwanira. Ubwo rukundo yakunda intama zase nkaho ari ziwiwe. Uwo ni umutima Imana yaravye. Imana navuga ngo nabonye umuntu afise umutima uhwanye n'uwanje. Umutima w'Imana ni umutima igihe cyose wo kwitangira abandi. Imana ni murabe kino kintu yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege yari ifise kugira ngo azi kudupfira. Urazi biroroshe nako Paul yandika akavuga ngo biroshe ko umuntu yopfira umugororotse, ariko gupfira umunyavyaha ico si ikintu coroshe. Ngo ariko uraba ngo Kristo twebwe yadupfiriye tukiri abanyavyaha. Vyumvikana neza yuko Kristo ntiyaravye ububi bwacu, Kristo ntiyaravye amakosa yacu, Kristo ntiyaravye ama background yacu ameze uko ameze, ariko Kristo yabomye
uwakunda, niyo nari kuba jenyene, niyo wari kuba wenyene, Kristo yari kuza akagupfira, kubera ko hari urukundo yari afise nk'umuherezi mukuru, hari urukundo rwamuranze mu buherezi. Habuze ko mu kintu citwa urukundo, mu bwizigigwa hari urukundo rwo gukunda ico uri kurakora nkaho ari ici wawe, gukunda ivyo uri urakora nubwo bigaragara umengo n'ivyundi muntu, mugabo ukabikunda nka gwawe, ukabinezererwa. Hano ngoma vuga ikintu gikomeye. Urazi benshi bagiye batakaza ubwizigigwa ku bintu bito bitewe no kutamenya. Ubundi iyo umwizigigwa ku bintu bito, hari ikintu kibiza kukura, ntubwirizwa gukunda ivyo abandi kuruta ivyo wewe ufise. Kino kindashaka mu cumve cyane ngomba niyadoze kandi kubahereza abakozi Imana dusangiye ibango ry'Imana. Reka nimba ufise ishengero, reka gukunda amashengero y'abandi kuruta ukunda ishengero ry'iwawe. Reka gukunda abakristo babandi kuruta uko ukunda abakristo ba. Nezererwa ivyo ufise. Reka gukunda ivy'abandi, ego nivyo binezererwa, mugabo ivy'abandi ntubirutishe ivy'iwawe. Benshi uko niko batakaje impwemu y'akarenzo, benshi niko batakaje ico no kwita umuriro wo gukora Imana, kuko barabona ivy'abandi. Urazi twese tutangura ibikorwa by'Imana by'ukuri ntitwari mu bintu bishimishije. Jewe ishengero rya mbere natanguye ryari ishengero riri mu Matete, iryo shengero ridasakajwe n'amabati, risakajwe n'amahema n'ubwatsi hejuru. Mugabo natumirwa mu mashengero asakaye neza, amashengero yubatse neza. Mugabo nama ntangazwa n'ukungene niyo ngana n'abandi bakozi Imana dusanga imirimo, nama ntangazwa n'ukungene nubwo byari bimeze gutyo nane numva ndabinezerewe, kuko nivyo Imana uwo mwanya abona ko binkwiriye. Rero abantu benshi baratakaza ubwizigwa ku bintu bito mu kuja gukunda ivy'abandi bakanka ivy'iwabo. Ici wawe cyose nimba ari ici wawe, gikunde, kunda umwana wawe, kunda umukristo wawe, kunda ivy'iwawe, kunda sonorisation yawe, n'ubwito bivuga neza, ginezererwa kuko niho ugeze. Dekori wawe yikunde, reka gukwaprecia ibintu by'abandi kuruta ibintu vy'iwawe. Nivyo ni vyiza, birokoneze ko ari vyiza, mugabo ntubirutishe ibintu byo. Iki kirakomeye cyane gose. Uri umuherezi, reka kubona abandi bagore bandi babaherezi ko ari beza kuruta umugore wiwawe. Iki ni kintu gikomeye cyane gose, kubera ki uja kunezererwa ivy'abandi, gukunda ivy'abandi, akunda ivy'iwawe. Ndazi benshi byanateje n'ibibazo vyinshi cyane, ugasanga umugabo ariko arabwira umugore wiwe ngo wewe nturi mwiza nka naka, raba naka umugore afise ukungena amezi, harabegwa. Nimba ukeneye ko abegwa, mugurira impuzu abegwe. Nimba ukeneye ko asa neza, bigiremo uruhara. Nezererwa ivyo ufise nk'umuherezi, kumwizigwa ku bintu bitoya, nukunezererwa ivyo ufise. Umviriza, gato karakura. Ndabisubiramo, gato karakura. Uyu munsi yo ndiko ndaraba aho tugeze ku bw'ubuntu bw'Imana, gato karakura. Hari igihe bitari bimeze uko bimeze uyu munsi, hari igihe tutashobora gukora uko turiko turakora uyu munsi, mugabo itsadushoboze gushika aho tugeze uyu munsi, twagiye tunezerwa intambwe yose Imana igenda iduteza. Hano bica sobanura kandi yuko kutanezererwa Imana iri kiraguha no gusuzugura Imana yabiguhaye. Ndasubiramo kandi, kutanezererwa aho ugeze, aho Imana ikugejeje, no gusuzugura Imana ikugejeje aho hantu. Nta muntu numwe asimba ama etape, hariho intambuko umuntu abwiza kugenda ariko araca. Rero ikintu mucumbe cyane, nezererwa ivy'iwawe. Nimba hari ico Imana yaguhaye, ndangize kuri kino kintu, grow what you have. Ico ufise gikuze, ico ufise gikuze, ico ufise kigire ciza, ico ufise kigwize, kigire ciza cyane kuruta ko cari kimeze. Nubeho uri umuntu gusa wo gutuka, wo muri kuravumagura gusa ivyo uriko urakora. Oya, fata ivyo ufise ubinezererwe ubwa mbere na mbere, hanyuma utangwe ubwiri kubikuza, ubidevelope. Grow what you have, develop what you have, increase what you have, and make good all that you have. Nico kuba umwizigigwa ku bintu bitoya. Dawidi yatangwe kuba umwizigigwa ku bintu bito, imbere ko Imana imugira umwizigigwa ku bintu binini. Yakurya Imana yajikagira indahiro ikavuga yuko icumu ryo kuganza rizokwama igihe cyose riri munzu kwa Dawidi, cyangwa riri mu ihema rya Dawidi. Icumu ry'ubugabe birivuga ngo rizokwa mu mahema yawe.
kwereka Imana yaje kubivuga gutyo nukubera ko yabonye umutima wa Dawidi. Rero umuherezi abwirizwa kwitoza kuba umwizigigwa ku bintu bitoya. Ube umwizigigwa ku bintu bito, kuko bito biracika binini, bito birakura, bito birashika ahandi hantu. Nezererwa ivyo ufise, kuza ivyo ufise, gwiza ivyo ufise, gira neza ivyo ufise. Uko niko kuba umwizigigwa ku bintu bito. Ikirico nanifuje ubwa mbere gusangira namwe kuba umwizigigwa ku bintu bito azo kuyagurukiriza umuherezi umwizigigwa azokora nkiri mu mutima we no mu vyumviro vyiwe. Ubwizigigwa bwawe ubwa mbere Imana ibupimira ku bintu bito. Ivyo bito ntubisuzugure, ivyo bito nivyo bizovamwo binini. Haro benshi batanezererwa bito bagezemwo bagashaka ivyo abandi, ariko batazi ko aho abandi bari bamanze guca kuri bito. Nta numwe yashotse agira ibintu by'ibitangaza. Buri muntu wese arafise ahantu yahereye, buri muntu wese arafise ahantu yatanguriye. Rero ntugasuzugure amatanguro yawe nubwo yoba ari matoya. Ijambo ry'Imana tubwira ngo nubwo amatanguro yanje yari matoya, ariko amaherezo no kunguka. Kandi bikavuga ngo do not despise the small beginnings. Ntugasuzugure amatanguriro matoya, kuko byose bitangura ari bitoya. Mu mugani w'ikirundi, mu Kirundi hari umugani baca bakavuga ngo izo zibika zaramagi. Babashatse kuvuga iki? Nubwo wumva ziriko zirabika, nubwo wumva ari inkoko zikuze, ariko zatanguye ari amagi, zatanguriye ahantu hato. Bitangura ari bito ariko bigakura bikagera ahandi hantu. Ba umwizigigwa kuri ivyo bito, ntusuzugure ikintu na kimwe. Umwizigwa ku mwanya, umwizigigwa mu gushitsa ico wasezeranye, umwizigwa mu gusubiza amafaranga bakuguranye ku itariki wemeye ko uzoyasubiza ko, mu mwizigigwa mu gushira mu ngiro ico wewe nyene ubwawe wiyemeje. Iyo niyo ntambuko ya mbere ibijanye n'ubwizigigwa Imana iza gupimisha ubuzima bwacu nk'abaherezi. Mu kiganiro gikurikira tuvuga ibindi novuga Imana idupimira ko ubwizigigwa bwacu nk'abaherezi. Imana ibahezagire ko mu kurangiza nagomba kandi ndabatumirire gukora subscribe kuri notion yacu Ubugingo Busagutse. Turabona benshi bariko barabikora muri no minsi, turabona benshi biyongereye ama subscribe cyane kuri no chaîne yacu, ariko nubu turakeneye ko mubandanya mukora ama subscribe, mubandanya mwactiva iyo cloche de notification kugira ngo igano cyose ko kije mube abambere kukibona. Si ivyo gusa, ariko kandi turifuza yuko mugisangiza nabandi benshi, gira ama commentaire, baza ibibazo kugira ngo ubutumwa bwiza bwandanye bushikira benshi. Ikiganiro nje gufasha umuntu wese Imana ihamagarira kuyikorera, umuntu wese ahamagarirwa ibango ry'ubuherezi. Imana ibahezegere cyane. Shimiye na equipe turiko turakorana, bari inyuma ya kamera, bari inyuma y'amajwi, abakora ama montage, aba technicien batandukanye. Imana ibahezegere kandi ibahe umugisha, muhore mu basengera kandi mwandanye ndetse munabahezegire. Imana ibahezegere cyane. Tuzadusira mu kiganiro gikurikira ibango y'ubuherezi. Imana ibahezagire cyane. Yari Apotre Kevin Sibomana mwari kumwe. Shalom shalom.